ndakuramukije wowe uriko uradutega amatwi. Uyu munsi uramutse baje umurundi cyangwa umurundi kazi wari we wense ukamubaza abakinyi b'abarundi amaze gukina mu higanwa ry'ikiciro ca mbere mu Bwongereza Premier League yo kubwira kari babiri, Saido Berahino na Gaël Bigirimana. Gaël Bigirimana yabishitse ko muri 2012 ubwo yakina muri Newcastle, mu gihe Saido Berahino yabishitse ko muri 2013 ubwo yakina muri West Brom. Ariko benshi twamenye cyane Saido Berahino ari hakina. Saido Berahino umukinyi wa kane amaze gutsindira mu guserukira igihugu w'Ubwongereza batenze imyaka 21 ibitsindo vyinshi mu mateka. Yawutsindiye ibitsindo 10 mu nkino 13. Amaze kuwutsinda ibitsindo vyinshi kuruta abakinyi nka Wayne Rooney, Harry Kane n'abandi. Saido Berahino umukinyi imyaka 6 irangiye adasiba kwandikwa mu itangazamakuru bivanye n'impano ikomeye yari afise mu gutsinda ibitsindo mu kibuga muri rusange. Muri 2016 umumenyereza wa West Brom muri ico gihe Tony Pulis yavuze ko Harry Kane na Jimmy Vardy atakina kimwe barusha Saido Berahino. Mu myaka 6 irangiye Saido Berahino niwe yatuye nk'umukinyi mwiza kuruta abandi bakinyi bose b'Abongereza batenze imyaka 21. Yatsinze abakinyi nka Harry Kane kuri ako gashimwe. Saido Berahino ni inde? Yaciye mu yihe nzira kugira ashike mu Bwongereza ku myaka 10 y'amavuko avuye ngahe Bujumbura? Saido Berahino twari tuzi mu myaka 6 iheze yagiye hehe? Impano yari afise yapfuye gute? Ubu ari ku ruhe rwego? Afise akahe gaciro ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi? Nuyihe mutungo wa Saido Berahino? Ku mwaka Saido Berahino ahembwa amahera angana gute? Nitwa Amani Sostene, ishi nacu yitwa Intare Web TV. Ndagasaba gukora subscribe cyangwa se abone mutarayikora. Shaka tuganire ku mateka n'ubuzima butangaje n'ibintu byose ubu utaruzi kuri Saido Berahino kizigenza w'intama mu rugamba. Ndaguhaye ikaze. Saido Berahino yavuze ikinekezo rya 4 Myandagaro 1993 avukira i Bujumbura. Ni umukinyi mpuzamakungu w'umurundi akina mu mugwi wa Charleroi wo mu Bubiligi nk'intizanyo yazite Wall Game yo mu Bubiligi nyene. Afite imyaka 27. Apima uburebure bw'imetero 1 na santimetero 80. Akaba afite ibiro 82. Nikizigenza mu gisirikare cy'igihugu w'Uburundi intama mu rugamba. Saido Berahino yavukiye i Bujumbura mu 1993. Yakize akina umupira w'amaguru, akina umupira wa karere nkuko bimeze henshi ngahi wacu muri Afrika muri rusange. Mu mwaka wa 1997 papa wa Saido Berahino yaje kwitaba Imana. Ico gihe Berahino yari afite imyaka 4 y'amavuko. Ico gihe kandi nkuko bivugwa umutekano ntwari wizewe ngahi wacu bivanye n'ibihigo igihugu cyacu cyariko kiracamo kinahejeje gucamo. Ku myaka 10 y'amavuko niho Berahino yavuye mu Burundi agenda mu Bwongereza. Ico gihe hagurutse wenyene ngahe Bujumbura atazi iyo agiye atanazi nahaza gushikira ko papa wiwe yari yarishwe mu gihe mama wiwe na bene wabona bashikiwe bari baramaze kugenda mu Bwongereza hakiri kare. Berahino yashitse mu Bwongereza wenyene atahantu na hamwe azi ashikira canke yosanga umuryango wiwe. Yaje gushigwa mu kigo citaha abana amaze nyuma y'imisi mike mama wiwe yitwa Liliane yaje gushikira ico kigo. Baramupima DNA canke ADN yiwe kugira barabe ko ari umwana wiwe mu vy'ukuri, biza kurangira nyine basanze ari umwana wiwe. Berahino babonye umuryango wiwe gutyo. Berahino agishika mu Bwongereza yaje kwiga ku ishuri ryitwa Aston Manor School, aho yakina urukino rwa basketball, akanakora ivyo kwiruka, akanayifatanya n'umupira w'amaguru yakunda cyane muri rusange. Mu 2004 Berahino yasinye mu ishuri ry'umupira w'amaguru wa West Bromwich Albion, aho yakina mu gwa bateneze imyaka 12 kuko yari afite imyaka 11. Yakuriye muri iryo shuri ry'umupira w'amaguru gushitsa muri 2011 ubwo yasinye amasezerano yiwe ya mbere nk'umukinyi w'umunyamwuga. Saido Berahino akimara gusinya amasezerano yiwe ya mbere nk'umukinyi w'umunyamwuga wa West Bromwich muri 2011 ntiyaciye ashikwa mu mugwi wa mbere wa West Bromwich, ahubwo yaciye abanza gutizwa mu mugwi wa Northampton Town, aho ari naho yatsindiye igitsindo ciwe ca mbere mu mateka nk'umukinyi w'umunyamwuga. Ico gihe yahamaze inkino 14 aho yawutsindiye ibitsindo 6. Muri 2012 Saido Berahino yongeye gutwizwa mu mugwi wa Brentford wakina mu cicaro ca 3 muri ico gihe, ariko yaje kuhamara igihe gito bivanye no kutumvikana n'umumenyereza wawo w'ico gihe yitwa Owe Rosler, aho yavuye yawutsindiye ibitsindo 408. Muri 2012 Berahino yaje kongera gutizwa mu cicaro ca 2. Ico gihe yaragiye mu cicaro gikomeye kuruta ico yaravuyemo, aho yaje kwigenza neza ariko ntiyahakina inkino nyinshi bivanye n'imvune yaciye agira ku ivi. Ariko ico gihe yagira imvune yereka aratsinda ibitsindo yigenza neza.
ico gihe yakina mu gwa Peterborough United. Muri season ya 2013-2014 umumenyereza wa West Bromwich Steve Clark muri ico gihe yabwiye umugwi yuko bareka guta amahera usinyisha ubundi musatirize, ababwira yuko Berahino ategerezwa kugaruka akaziratangura mu kibuga akaba umukinyi bagirako. Birumvikana yuko Steve Clark yari yamaze kubona impano ikomeye muri Saido Berahino. Kwigenekezo rya 12 Myandagaro 2013 ku rukino rwe rwa mbere Berahino yaratanguye mu kibuga yatsinze ibitsindo 3 wenyene. Ibitsindo 3 wenyene. Hat-trick hari mu rukino rwari rwahuje n'urwa Newport County mu higanwa rya League Cup uyu munsi gitwa Carabao Cup. Kwigenekezo rya 28 Nyakanga 2013 niwo munsi ntibagirana mu mateka ya Saido Berahino kuko ariho yatsinze igitsindo ciwe ca mbere muri Premier League mu mateka. Ico gihe nje mu kibuga ku minota 45 maze atsinda igitsindo ciwe ca mbere muri Premier League agitsinda mu gwa Manchester United ku kibuga cawo Old Trafford, aho vyanangiye West Brom inatahukanya amanota 3 mu kuntsinzi ibitsindo biri muri kimwe, harimo nyine nico gitsindo ca mbere none nico cabahesheje intsinzi mu minota ya nyuma. Nyuma y'imisi ine gusa atsinze igitsindo ciwe ca mbere muri Premier League, umugwi wa West Brom Albion waje kumwongereza amasezerano yo gutuma ayikina gushika muri 2017. Muri season ya 2014-2015 bishobora kuba ari ivyo bihe vyiza biruta ibindi vyonse Saido Berahino atazopfa yibagiwe mu mateka yiwe. Season yatsinzemwo ibitsindo, atsinda ibitsindo yongera atsinda ibitsindo. Season yabayemo umukinyi w'umwaka wa West Bromwich agifise imyaka 22 y'amavuko gusa. Season yabaye mu bihe vyiza biruta ibindi vyose iramaze kwama kuva atanga gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Iyo season igitangura West Bromwich yangaje na Sunderland ibitsindo biri mu bindi ku rukino rwayo rwa mbere gugurura season nyene. Urazi umuntu atsinze ivyo bitsindo vyose vya West Brom byose vyatsinzwe na Saido Berahino. Nyuma y'imisi mike West Brom yatsinze ibitsindo 4 mu busa mu gwa Burnley. Berahino yongera atsinda ngo 2. Nyuma y'ikindi gihe gito West Brom itsindwa na Liverpool ibitsindo 2 muri kimwe. Umuntu atsinze igitsindo ca West Bromwich uramuzi uciye umwibuka nuwo nyene. Ico gihe Saido Berahino yagize intango nziza ya season yatumye West Bromwich imwongereza amasezerano yatuma ahembwa 50 vy'amapaundi kundwe. Iyo ntango nziza ya season kandi yatumye Saido Berahino atangura kuvugwa hirya no hino mu Bwongereza. Niwe mukinyi yaravutse muri iyo season mu vy'ukuri. Ibinyamakuru nka Sky Sport, Daily Mail, The Mirror, The Sun n'ibindi vyose bikomeye mu Bwongereza ntivyigera birangiza umunsi bitanditse ku nkuru ya Saido Berahino. Imigwi nka Tottenham, Liverpool, Manchester United nimwe mu migwi yaciye itangura kuvugwa ku musore yamaze imyaka 12 yonyine avuye ngahe Bujumbura. Gusa Tottenham niyo yerekanye ubushake bukomeye bwo kumwipfuza. Tariki 3-0 2015 umugwi wa West Bromwich watsinze ibitsindo 7 mu busa akakwitwa Gateshead hari mu rukino rwa FA Cup. Uri kiribaza ibitsindo Saido Berahino yo yaratsinze muri urwo rukino yatsinze ibitsindo 4. Ego wavyumvise neza yatsinze ibitsindo 4 wenyene. Ariko ikintu gitangaje nuko muri ivyo bitsindo 4 vyose yatsinze haca na kimwe yigeze yishimira canke ya celebrate. Ibaze gutsinda ibitsindo 4 vyose uri umwe ntihagire na kimwe wishimira ntunamwenyure. Inyuma y'uko rukino umumenyereza wa West Bromwich muri ico gihe Tony Pulis yabajije impamvu Berahino atagitsindo kimwe yigeze yishimira muri 4 yatsinze. Bamubaza yuko yoba atishimye ahantu hari. Tony Pulis yishuye yuko atakibazo na kimwe Berahino afise, yishuye yuko nyine Berahino yishimye mu mugwi kandi atakibazo na kimwe afitanye n'umugwi. Ariko birumvikana yuko iyo nyinshi tari yuzuye na gato. Ni nko kubaza umuvyeyi impamvu umwana wiwe ariko arafungura akaba ariko aranarira. Kwishura yuko atakibazo gihari. Nta kuntu umukinyi wotsinda ibitsindo 4 wenyene ntiyishire mu miremwo na kimwe, ntaseke canke amwenyure hamwe cyo bwa nkuna nta kibazo gihari. Nico gihe baje no kubaza Berahino ikibazo yoba afise maze yishura ati ndiko ndabifata nka business kandi ndiko ndabikora nk'umunyamwuga. Uko niko bimeze. Ico gihe baje no kubaza Saido Berahino ikintu cyo bakitagenda neza maze yishura ati ndiko ndabifata nka business kandi ndiko ndabikora nk'umunyamwuga. Uko niko bimeze. Iyo ni niyo nyishu Saido Berahino yatanze. Ico gihe kandi ibintu byatanguye kutagenda neza hagati ya Berahino na West Brom. Kinyuma y'igihe gito mu kwezi kwa kabiri West Brom yaje guheba ivyo kongereza amasezerano Berahino icamushira ku gaciro k'imiliyoni 20 z'amapaundi kuko barabona uko ashaka kugenda akagenda nyine kundi mu gusuri kundi rwego. Sezaje kurangira Berahino atsinze ibitsindo 15
muri Premier League aho yanatsinze ibitsindo bishika 20 mu mahiganwa yose. Ico gihe kandi ku munsi wa nyuma w'ihiganwa Berahino yatsinze ibitsindo 2 wenyene mu rukino West Bromwich yatsinze Chelsea ibitsindo 3 mu busa. Gusa ico gihe Chelsea rero yaramaze gutwara igikombe, yaramaze kugitwara kwa rukino rwa nyuma kukurangiza gusa ari ukirangiza nyene bisanzwe. Season ya 2014-2015 yari imaze kurangira. Irarangira Berahino yigenje neza muri West Bromwich hamwe no mu gusohokera igihugu batinze imyaka 20 n'umwe w'Ubwongereza muri rusange. Muri ico gihe yanatuye nk'umukinyi w'umwaka muri West Brom, anatugwa nk'umukinyi w'umwaka utanze imyaka 21 mu Bwongereza. Ariko ikintu kibabaje nuko Sadio Berahino yarangije izo atishimye bivanye nuko uwo mugwi wiwe wari wamwemye uburenganzira bwo kuja mu wundi mugwi. Season ya 2015-2016 yaratanguye, itangura Berahino atsinda ibitsindo. Muri myandagaro 2015 imigwi yifuza Berahino yavuye mu majambo yishira mu bikorwa. Umugwi wa Tottenham watanze usabe miliyoni 15 z'amayero. West Brom urayanka, ivuga ko mushaka 25 z'amayero. Ubwo busabe Tottenham yatanze buri mu bintu vyahinduye uko Berahino yaragiye kubaho. Ku mugwi wiwe wa West Brom waciye wanka kumushira mu bakinyi 23 warugiye kwifasha mu rukino warugiye gukina na Chelsea. Ivyo vyarabaye Berahino aravyihanganira. Tottenham yongeye gutanga ubundi busabe igenderongeza kamahera make gushitsa ku munsi wa nyuma wigura n'igurisha ry'abakinyi, ariko West Brom iranka. Kugeza ya Tottenham inatanga ubusabe bugira kane ku munsi wa nyuma wigura n'igurisha ry'abakinyi, ariko West Brom iranka kumutanga. Nyuma yayo mahano Berahino yarababaye biranka ko yihangana, aho yaciye agenda kwandika kuri Twitter yiwe yuhatishimye kandi katazosubira gukinira uwo mugwa wa West Brom mu gihe Jeremy Peace akiubereye umuyobozi. Ico gihe umugwi wamuciye amande yevanye n'ayo majambo yanditse. Ariko inyuma y'imisi mike ibintu vyaje gusubira ku murongo bimera nkuko vyahoze, barongera barumvikana. Sadio Berahino yongera kuba umukinyi nk'abandi. Berahino yongeye kugaruka mu kibuga atsinda igitsindo caheje intsinzi West Brom ku kintu yari yakinye na Aston Villa. Kuva itariki 31 z'ukwicumi gushitsa 31 z'ukwicumi na kabiri umwaka urangiye nyene, Berahino ntigeze atangura mu kibuga n'umunsi n'umwe. Umumenyereza wa West Brom muri ico gihe ni Police amubajije impamvu yishuye ko Berahino ahubwo ari n'umunyamahirwe kuba yicaye no ku ntebe y'abasubirizi. Ibaze nawe umukinyi mwaratsinda ibitsindo ukishuye ko kuba ari no ku ntebe y'abasubirizi yari amahirwe afise. Itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2015 Berahino yagarutse mu kibuga atsinda ibitsindo 2 wenyene mu rukino West Brom yari yakinye n'umugwi yahoze akinira wa Peterborough. Nyuma y'umunsi mwakoze ivyo Newcastle yatanze ubusabe miliyoni 21 kuri Sadio Berahino, ariko West Brom iranka kumutanga. Ni imwe mu bihe bibi mu buryo bw'inyuma y'ikibuga Sadio Berahino yagize, vyatumye agira stress, asura inyuma mu mikinire n'ibindi. Ariko ntivyari gukoraho nyene kari umukinyi mwiza kuko impano ikomeye yari ayifise. Mu ntango ya 2013-2017 Stoke City na Crystal Palace zatanze ubusabe miliyoni 17 z'amapaundi kuri Sadio Berahino, ariko West Brom kirazanka. Nyuma y'amezi make mu kwezi kwa mbere Sadio Berahino yasinye amasezerano y'imyaka 5 n'igice mu mugwa wa Stoke City aguze miliyoni 12 zonyene, miliyoni 12 z'amapaundi zonyene. Awusinyira nyene imyaka 5 n'igice. Berahino yakinye urukino rwa mbere muri Stoke City tariki 1 y'ukwa 2017 mu rukino banganije na Everton kimwe ku kindi. Inyuma y'iminsi mike Berahino yakinye urukino rwa mbere muri Stoke City. Umumenyereza wayo muri ico gihe yitwa Mark Hughes yavuze ko ishami ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA yahagaritse Berahino iyinga canke indwi 8 adakina, nyuma yo gupimwa bagasangira yakoresheje ibiyayura mutwe bitanga inguvu. Nankeka ko Berahino yaramaze imyaka avugisha abantu yaragiye kwibagiranwa. Berahino abajwe n'ikimenyesha makuru bibisuko vyifashe yavuze ati ivyo biyayura mutwe na nyoye sinzi nanje ukuntu nabinyoye, ati n'umuntu runaka yagiye abicanga n'ikintu narimwo ndanwa ntamubonye, ntavyo nonwa nta n'ivyo nokora. Berahino yaragotse muri Stoke City abanza kumara inkini 9 atagitsinda tsinda, inkini 9 atagitsinda atsinda. Ibibazo bibandanye ko ibibazo abantu tutangura kwibaza kitagenda ku mashini y'ibitsinda muri ico gihe turakibura. Ico gihe Berahino yarangisizo yose 2016-2017 atagitsindo na kimwe atsindiye Stoke City, ariko umumenyereza wa muri ico gihe aramudefanda avuga ko kazobikura mu mwaka ugiye gukurikira. Ariko naho yamudefanda Berahino ukuri yari karagenda yibagirana, yari karagenda bura. Inyuma y'urukino rwa 31 adatsinda igitsinda muri Stoke City,
urukino rwa 31 adatsinda igitsindo Saido Berahino yaje gukorerwa penalty na Virgil van Dijk yakina na Southampton muri ico gihe ariko Berahino nyine anayiteye arayihusha. Icizere cagiye kiragabanuka ku mukinnyi yari yitezweho vyinshi bivanye n'impano ikomeye yari afise. Igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri Berahino yujuje imyaka 2 atagitsinda atsinze. Vyari ibintu bidatahuritse mu vy'ukuri. Igenekerezo rya 28 Myandagaro 2018 Berahino yatsinze igitsindo ciwe ca mbere mu misi amajana 913 yari amaze datsinda. Imyaka 2 n'igice no yari amaze datsinda igitsindo. Ivyo nivyo bihe bikomeye Saido Berahino yageze nk'umukinnyi w'umunyamwuga mu mateka yiwe. Niba hatazopfa yibagiye mu vy'ukuri. Navyo bihe twari tuzi Berahino w'ukuri yapfiriyemo turamubura. Mu kwezi kwa kabiri 2019 vyaje kuvugwa yuko Berahino yafashwe atwaye umuduga yanyoye twinshi acashibwa amande aho n'umugwi wa Stoke City waciye umukura mu bakinyi bawo umushamugwa w'abatereza imyaka 23. Igenekerezo ry'indwi Myandagaro 2019 umugwi wa Stoke City wemeje yuko watandukanye na Saido Berahino nyuma y'ubwumvikane hagati y'impande zombi nyene umugwi n'umukinyi barumvikana baratandukana. Nyuma y'iminsi 2 atandukanye na Stoke City Berahino asizinye amasezerano y'imyaka 2 muri Zito World Game mu Bubiligi ari nayo ikimugabo kugeza n'isaha kuko na hakina Charles Leroy ni nk'intizinyo ya Zito World Game ariko Charles Leroy yaramutiye evuga yuko niya bishaka izoca ishiramwe no kumugura niya vyumvamo ikamushima. Kuvyerekeye imigwiserukira bihugu Saido Berahino yarakiniye mu guserukira igihugu ubwongereza watenze imyaka 21 inkino 13 ubutsindira ibitsindo 10 aho hari nawe mukinyi agira kanamaze kuwusindira ibitsindo vyinshi mu mateka twabibabwiye aho haruguru. Ariko inyuma y'imyaka 3 damagwa mu guserukira igihugu ubwongereza wabakuze yaje kugaruka mu gihugu camwibarutse aho yanagifashe gukina kane yabo ya mbere mu mateka ndavuga Burundi canke intamba mu rugamba. Ubone wakiri kisigenza uwo mugwi nyene intamba mu rugamba nkuko tubibonye Berahino yarafise imana ikomeye mu vy'ukuri kuruta iyo tubona uyu munsi. Ikibanza ari mu uyu munsi zico yarakwiriye kubamwe ari ikibazo cyo kwibaza ni kimwe mu vy'ukuri niye mpamvu nyamukuru yatumye Berahino ataba Berahino wanyawe. Ni kubera ibibazo yahuye navyo West Brom ikanka kumutanga bigatuma atakara mu mutwe mega ho burya hari yageze yo kava muri West Brom kubera katahagumye abandanye yigenza neza aho guhatiriza ngo mutange. Kwaza ni kubera iki atigenje neza uwaramaze no kumutanga akaja muri Stoke City. Kinyi mpamvu atigenje neza ni kubera nyine yaramaze bamutanze yaramaze kononekara mu mutwe. Rero twizere kazogaruka mu bihe vyiza hagasubira ku rugero nk'ubwo yahozeko agakina muri Premier League twongera kubona Saido Berahino twahoze tubona. Umuzima rero busanzwe Saido Berahino asanzwe akunda umugwi wa Manchester United ni wafana mu Bwongereza nakwese muri rusange niyo yihebeye tuvanye ko nyine umugwi wabakinira mu ico gihe akaba kandi akunda abakinyi nka Samuel Eto'o na Didier Drogba ari nabo yigira ko ari nabafata nk'akarorero. Berahino kandi burya ngo ni n'umukristo yaranize Bibiliya Saido Berahino ubivuga yuko umutungo wa Saido Berahino abitse kuri konti ushika miliyoni 13 z'amagero. Nyimo ufise karikatize hafi yashe mu marundi raza kutubwira yo watoya akaba rero ubu Berahino nafise agashiro k'imiliyoni 2 n'igice z'amagero ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi. Mu mwaka uheze mu Gazette wa Legemo Saido Berahino yahembwe 291 n'amajana 2 vy'amapaundi ku mwaka. Ishini yacu itwa Intare Web TV. Ushaka kudutera intege ufyonda subscribe ukanakora partage ku zindi mbuga nka WhatsApp canke Facebook. Mugire umugisha mwese mudukurikira. Murakoze cyane.